Hello guys, nizere ko muri amahoro bivanye naho muherereye hose. Nanje ndi wa mpungu wanyu nongeye kugaruka kugira ngo twinjire mu mateka y'umukinyi w'umurundi w'igihangange ariwo Ndayishimiye Yusufu ubabarizwa mu higanwa ryo mu gihugu c'Ubufaransa, aho iryo higanwa ribarizwa mu mahiganwa 5 ya mbere ku isi akomeye, kandi uwo mukinyi Yusufu w'igihangange niho nawe abarizwa. Reka mbandanye ndagusaba wewe nimba uri mushasha kuri no rubuga komeza kugira subscribe na share hamwe na like na comment kugira ngo dukomeze kugira umuryango wagutse. Kumvo zuko ikiganiro kigiyeko ubwo nyene waramaze kugira subscribe uhita ukibona kandi ukamubambere bashobora kucumviriza. Uyu munsi tugira ngo tuyage ku mateka y'umukinyi w'igihangange akomoka mu gihugu c'u Burundi kandi yavuye muri ekipe yitwa Aigle Noir ariwo Yusufu Ndayishimiye. Akakanya akaba akinira mu gihugu c'Ubufaransa mu higanwa rikomeye kandi riza mu mahiganwa 5 akomeye ku isi yose. Uwo mukinyi Yusufu yambara inimero 55 ku mugongo, ange ni aho asanzwe akinira ekipe yitwa Nice mu gihugu c'Ubufaransa, akongera akakinira umugwi wa ekipe nationale intamba mu rugamba, umugwi wa ekipe nationale w'u Burundi, ndetse aho amaze gufasha umugwi wa ekipe nationale w'u Burundi ibintu byinshi cyane. Yusufu Ndayishimiye niwe mukinyi wa mbere mu gihugu c'u Burundi akomeje gutorwa nk'umukinyi abikora neza mu mahanga, towe ku ncuro ya 4, aho yanahevuye arashimira Federation y'u Burundi ndetse akongera asaba ati andanye bashira abandi muri ayo mahiganwa, kumvo zuko hariho beshi bafise itara kandi ariko barakora ibintu byinshi mu makungu mu vyerekeye n'umupira, aho yanasavye ati nabo babandanye babashira mu mahiganwa kugira ngo nabo bashobore gutwara ako gashimwe. Mu gihe uba watwaye agashimwe ni ibintu bigutera intege nyinshi cyane, bigatuma wongereza ingufu zo gukora. Aho Yusufu yatanguriye mu mugwi wa Aigle Noir ndetse abandanyiriza Iburaya, kandi akaba ari wo mukinyi ariko arafasha ekipe ya Aigle Noir, aho ariha staff yose ya Aigle Noir amafaranga arenga imiliyoni 30 ku kwezi, kandi akaba yavuze ati kazoyifasha kuyirihira staff yose umwaka wose w'inkino. Yusufu Ndayishimiye yahisemo gufasha ekipe ya Aigle Noir kumvo zuko ekipe ya Aigle Noir yamufashije ibintu byinshi kugera aho ageze muri kano kanya, ndetse Yusufu Ndayishimiye afadikanije n'undi mukinyi aho baheruka kugura ekipe yabo uko ari babiri kugira ngo bashobore kuyironderamo amatara bayashore hanze kugira ngo baronderemo abakinyi bakomeye bagende gukinira mu migabane igiye itandukanye. Aho Yusufu Ndayishimiye hamwe n'uwundi mukinyi w'igihangange amaze gufasha vyinshi ekipe nationale nawe nyene, aho bahisemo kugura ekipe yabo kugira ngo bashobore kuyironderamo amatara, bashobore gufasha ugwaruka rwishi kugira ngo rubandanye ruja gukinira mu mashampiona akomakomeye kugira ngo nabo bashobore kwiteza imbere kandi bashobore no guteza imbere. Reka tubandanye no makuru twinjira mu mateka y'umukinyi Yusufu Ndayishimiye ariwe Nyange. Uno mukinyi Yusufu Ndayishimiye asanzwe akinira mu gihugu c'Ubufaransa, n'umukinyi yafashe ivya football canke gukina umupira abikina nk'umunyamwuga, aho abikina ari umuprofessionnel yabigize nk'akazi, aho bimutunze ndetse bikafasha na beshi kandi bikongera bikamufashiriza hamwe n'umuryango wiwe. Ubuzima bw'uyu mukinyi rurangiranwa butangaza abantu benshi cyane, aho abantu benshi batigera batahura kumvo zuko Yusufu Ndayishimiye yavuye mu buzima bugoye, aho kandi Yusufu Ndayishimiye abandanya atangaza ati jewe navuke mu umuryango ntogereranya n'iyindi miryango, ariko aho ngeze ubu ndashimira Imana kuba ngeze ahandi n'ubuntu bw'Imana. Aho Yusufu Ndayishimiye abandanya ashikiriza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ndetse akagenda impanuro abandi bajene bari mu rungano rwiwe kugira ngo nabo bashobore gukora ibikorwa biteza imbere igihugu kandi bakongera bakiteza imbere hamwe n'imiryango yabo,
kandi n'abagenzi babo bakabafasha kubateza imbere babishishije mu bumenyi bafise ndetse no mu nguvu Imana yabahaye. Aho uno mukinyi Yusufu Ndayishimiye asanzwe akiri muto ndetse abandanya kubikora neza mu makungu ndetse no mu gihugu cy'u Burundi, abandanya gukora ibikorwa biteza imbere igihugu. Aha niho amateka yiwe dushoboye kuyagarukiriza ndetse ayandi tuzoyabandanyiriza mu kiganiro gikurikira. Nimba wewe uri mushasha kuri no rubuga, reka mbandanye ndagusaba ukomeze kugira subscribe kandi na share na like na comment kugira ngo tubandanye kugira umuryango rugari, umuryango wagutse. Aho uba waramaze kugira subscribe na share na like hamwe na comment, iyo ikiganiro kigiye ko uba mu bambere bashobora kubona ico kiganiro, ukaba muri abo bambere mu kucumviriza. Ndetse nanje nongera ndabashimira ukungene mukomeje kunyizera kandi n'ukungene mukomeza kuntera intege mu bikorwa vyanje vya misi yose. Reka tuzoba tubandanyiriza ano makuru y'umukinyi w'igihangange mu kiganiro gikurikira.